Reka nizere kuguwe neza. Aha ni kuri Achieve Dream TV. Wow! Uno munsi tukaba turebere hamwe ubuzima bwa kino camamare Islael Mbonyi. Neza duhereye mu bwana bwiwe gushika ahageze ubu. Aha ni kuri Achieve Dream TV kuri micro muri kumwe na True Boy. Banza ugoreke subscribe cyangwa se abone kugira ubanange dutera intege. Achieve your dreams. Umuririmbyi Islael Mbonyi ni umuririmbyi amaze kwigarurira imitima y'abantu benshi muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi. Indirimbo ziwe ntizigira ububibe, yaba ukijijwe cyangwa udakijijwe bose barazikunda. Indirimbo z'umuririmbyi Islael Mbonyi zivuzwa ahantu hose, mu masengero, mu tubare, mu masoko, ndetse hariho n'abazikoresha mu manza amwamwe nka mariage. Indirimbo ziwe kandi zikundwa n'ingero zose, abana, abakuze ndetse n'abageze mu zabukuru. Umuririmbyi Islael Mbonyi azi no kuririmba ico bita live. Ivyo bigatuma ahantu hose akorera amakoncert, pepo tibanza ko nuba bingana, abantu baruzura ndetse bamwe bakabura naho bicara. Indirimbo zose ziwe zarakunzwe n'abantu cyane, ariko vy'umwihariko hari izakunzwe kurusha izindi. Hariho nk'iyitwa Icambu, Urwandiko, Nzaririmba, Ku marembo y'ijuru, Uri number 1, Mbwira, Nturi wenyene, Baho, Hari ubuzima, hamwe n'izindi nyinshi. Reka noneho tuje ku mateka yiwe duhereye mu bwana bwiwe. Umuririmbyi Islael Mbonyi yavutse itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mu 1992. Yavukiye muri Republique Democratique du Congo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo, neza ahitwa Ibuvira. Avuka mu muryango w'abana 7, abakobwa 4 n'abahungu 3. Akaba ari we mwana wa gatatu, akaba ari we muhungu mukuru. Amazina yahawe n'abavyeyi biwe ni Islael Mbonyi Cambo, ariko amazina akoresha mu kazi kiwe k'uburirimbyi ni Islael Mbonyi. Iwabo babaye imyaka 5 gusa muri Kongo kuva Islael Mbonyi avutse. Mu mwaka w'1997 bace bimukira mu gihugu cy'u Rwanda, aho bashikiye Kimisagara mu mujyi wa Kigali. Bava Kimisagara baje Musanze bivanye n'akazi se we yakora ko bucamanza. Bava Musanze basubira Kigali, aho se we yaragiye gukorera none baca baba ahitwa Kimironko. Islael Mbonyi nk'abandi bana akiri umwana yari afise indoto zo kuba umupilote, agashaka kuzoza atwara indege. Ivyo vyamusaba kwiga cyane kubera ko gutwara indege kari akazi katoroshe. Amashure y'intango yayize i Musanze, amashure yisumbuye nayo yayize kuri École de Sciences Nyanza, maze kaminuza yoyo ayiga mu gihugu cy'Ubuhindi. Umuririmbyi Islael Mbonyi yakuze akunda ivy'Imana ndetse agakunda n'ibicurangisho. Iyo yabona ufise gitari yaca amwiruka inyuma, ivyo bigatuma atagira inyota yo kwiga umuziki cyane. Yiga mu mwaka wa 4 yagiye kwiga gucuranga piano mu rusengero yasengeramwo rwitwa Restoration Church. Ariko kubera ko biga ari benshi, vyabaye ngombwa ko bakora ikibazo kugira ngo hasigare bake. Bakoze ikibazo Islael Mbonyi kiramunanira, baca baramwirukana muri iryo shuri ryo kwiga umuziki. Ariko Islael Mbonyi kubwo gukunda umuziki yakomeje kuza kuvumba ivyigwa, nubwo baca bamwirukana kubera ko ari yararaniwe ikibazo. Islael Mbonyi yakomeje kuza kuvumba ivyigwa. Vyabaye kera umwigisha yigisha iryo shure aramugira ikigongo, aravuga ngo fakuza uzogume wiga kubera ko mbona ufise umwete. Umuririmbyi Islael Mbonyi bamaze kumwemera yuko yogaruka kuyiga umuziki piano, yaje afise imbaraga nyinshi, yaje afise courage, ariga cyane arusha n'abandi bose bigana. Ivyo vyatumye umwigisha wabo yabigisha umuziki yara amukunda cyane, ndetse amutora nk'umunyeshure mwiza cyane, ndetse azotangwa no kuvuza piano mu rusengero basengeregamwo.
umuririmbyi Israel Mbonyi amaze kumenya gucuranga neza, aho yisanga hose magurupe yose, haba ku ishure, mu muryango n'ahandi hose, yisanga arongoye groupe ya Louange na Adoration, aho yaririmbaga yongera acuranga piano. Muri korale kandi yaririmbamo ku isengero, yarakompoza indirimbo akaziririmba nawe agacuranga, ndetse yatacuranze nawe yarahagarara mu ikorale akaririmbana n'abandi, nubwo kenshi yakunda kuba yihagarariye inyuma cyane, ariko iyo aririmbye abantu baramukunda cyane nubwo wewe atabyitaho ndetse atanabyishimira. Ariko uko yakomeza aririmba yongera acuranga, niko muri we yaguma yumva yuko impera n'imperuka ko azoba umu artiste, ko azoba umuririmbyi. Ariko izo ndoto ziwe ntiyigera abona ubwo zizoshika. Umuririmbyi Israel Mbonyi yagiye aba mu magrupe menshi, nubwo menshi atigeze atera imbere, zaca zibomoka bivanye n'imvo iyi cyangwa iriya. Amagrupe yabayemwo hariho iyitwa Intumwa za Yesu, Amani, Juniors, Hoppers, Praisers. Aya magrupe yose nta nimwe yabandanije, zose nta nimwe igihari. Aciga muri secondaire yabika arja de poche bamuha kugira ngo nihagira amahirwe azoje muri studio asohora indirimbo yiwe. Umunsi umwe habaye amahiganwa, Israel Mbonyi akompoza indirimbo yiwe arayiririmba, atahukana igikombe, barama amafaranga menshi aca arayabika. Amaze ishure aca ayakoramwo indirimbo muri studio. Ariko kandi nubwo yakunda kujya muri studio, vyaranamutera n'ubwoba kubera ko yumva ko atavyoshobora. Uwitwa Olivier niwe yamutinyuwe, niwe yamumazemo ubwoba. Mu 2010 yajanye na Olivier agiye gucuranga, Israel Mbonyi aramwunganira mu majwi, ico bita backing. Ibintu biragenda neza, ubwoba bucaburahera. Ubwoba buheze nibwo yacafata ingingo yo kuba umuririmbyi ku giti ce. Ubwo nyine yaciye agana muri studio acasohora indirimbo 2. Ariko kandi inyuma yo gukora izo ndirimbo 2, Israel Mbonyi yabona ko indoto ziwe zishitse, kuko vyasa nkaho indoto ziwe zo kuba umuhanzi zihereye ngaho. Izo ndirimbo ziwe 2 ntiyigeze zishira hanze cyangwa zishiye kuri YouTube, yakomeza kuzumvisha abagenzi wiwe n'umuryango wiwe. Biba biraheze kuko indoto ziwe zari zo kuja muri studio. Umuririmbyi Israel Mbonyi mu mwaka w'2011 yagiye kwiga kaminuza mu Buhindi, aho yaragiye kwiga ibijyanye n'ubuganga. Ageze mu Buhindi yabanye na mushiki we yitwaga Daniela. Kuririmba yafata nk'ibisanzwe, vyamugize icyamamare mu buryo nawe atabimenye. Yagiye mu Buhindi azi kuvuza piano gusa, ariko amaze kugera mu Buhindi abona abandi bahanzi kuno baririmba bavuza igitari, biramunezeza. Yifashishije urubuga rwa YouTube, umuririmbyi Israel Mbonyi yize gitari neza arayimenya. Amaze kuyimenya niho yatanga kuririmba nawe yivuriza gitari kandi neza cyane. Kuririmba arushiriza kubikunda cyane. Mu mwaka w'2013 niho yaza guhura n'uwita Brice Higiro, nawe yaba mu Buhinde kubw'amashure, yarazi ivyerekeye ivya producer. Nubwo Brice Higiro atavyuma bikabije yarafise, kubera ko yarafise aka laptop gusa n'utundi tuma dukeya, ariko ntivyabujije yuko baja muri studio na Israel Mbonyi barakora indirimbo kandi zirasohoka. Indirimbo za Israel Mbonyi zimaze gusohoka, abanyeshuri biganaga barazikunze cyane, abapastori biwe barazikunze cyane, ndetse abanyeshuri biganaga barazisangiza n'abantu bose, ndetse no mu Rwanda barazimenya cyane. Abantu bakomeza kumukunda, ndetse bakomeza kumusaba yuko yoguma baririmbira mu ikanisa yasengera mugamwe. Indirimbo ya mbere yakoze yayise number 1. Abanyeshuri biganaga barayisangije abantu benshi. Ubutumwa bwa Israel Mbonyi buva mu Buhindi buza mu Rwanda, bujana handi hose, gushika no kwisi hose.
nawe ndabizi neza yuko iyi ndirimbo number 1 yagushikiriye aho uri kandi urayikunda cyane. Islael Mbonyi yabaye icyamamare atabizi. Umunsi umwe yagiye kuri Facebook asanga umuntu yanditse kuri Facebook akoresheje amajambo yiwe, amajambo ari mu ndirimbo yiwe, ntiyatahukirwa ivyo ari vyo. Papa wiwe amuvyara umunsi umwe yabonye amwoherereje indirimbo, arabaza Islael Mbonyi ati wumvise uyu muririmbyi kuntu aririmba neza? Papa wiwe ntiyarazi yuko ari umuhungu wiwe. Islael Mbonyi aratangara, abaza mushiki wiwe ati mbega niwe wawohereje papa iyi ndirimbo yanje? Kwandungikiye iyi ndirimbo avuga ko yayikunze, mbega niwe wayimwoherereje? Mushiki wiwe ati reka dasi jewe. Haciye imisi kandi papa wiwe yongera kumuhamagara aramubaza ngo ese ibi ndiko ndumva nivyo? Izi ndirimbo zose ndiko ndumva ngo ni izawe? Nyina nawe aramubwira ngo mwana wanje, indirimbo zawe ziko ziravuzwa ahantu hose, haba mu mabisi haba hose, indirimbo zawe bariko barazivuza cyane. Umuririmbyi Islael Mbonyi akomeza kumigwa, ariko amenya yuko ubutumwa bwiwe buriko burafasha benshi kandi bwageze kure cyane. Mu bihumbi 2014 niho izina ryiwe ryatanguye gukura, ndetse social media ziwe zose zitanga gukura cyane. Atanga kumenyana n'abantu batandukanye harimo n'ivyamamare. Icyamamare cya mbere batanga kumenyana bakanavugana n'uwitwa Adrien Misigaro. Adrien Misigaro yabwiye Islael Mbonyi ati indirimbo zawe ndazikunda cyane, maze Islael Mbonyi akomeza kugira imbaraga nyinshi kubera ko yumva indirimbo ziwe ko zafasha benshi. Umuririmbyi Islael Mbonyi akiri mu Buhindi yasohoye indirimbo 8, aho ndetse yatahukanye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'igihembo bitwa Glove Award. Umuririmbyi Islael Mbonyi yitabiriye ibitaramo byinshi, harimo icitwa NNC Conference, Gospel Festival n'ibindi byinshi. Ubwamamare bwiwe yarumenya ateba. Umwaka w'ibihumbi 2015 yaratashe avuye ku ishuri, ageze ku kibuga cy'indege asanga isinzi ry'abantu ryaje kumutegera, harimo n'abamenyesha makuru benshi. Ibyo bikaba byamutunguye cyane kubera ko yarazi ko atashe nk'umunyeshuri asanzwe avuye ku ishuri. Ariko nyamara akiri mu ndege agatima karamukubise, atangura kwitegura kubera ko yatitegura. Yavuze ko bari kumutwenga cyane, ndetse bakavuga ati mbega uwo muririmbyi wewe ni gute vyiwe, kubera ko yarasa nabi, yaraje yijaja yibaza ko atashe nk'umuntu asanzwe cyane. Islael Mbonyi ageze mu Rwanda yakomeje gukora indirimbo nyinshi, ndetse yahise ashira hanze alubumu yiwe yise number 1. Maze mu mwaka w'ibihumbi 2017 yashize hanze alubumu ya kabiri yise Intasho. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 yashize hanze alubumu 2, imwe yise Mbwira, iyindi yise Icyambu. Akaba arizo zigira alubumu gira 3 na 4. Umunsi amurika izo alubumu ziwe 2 yakoze ibitangaza bitarigera bikorwa n'umuririmbyi wari wo wese. Ubwo yuzuza inyubako nini cyane Big Arena yo mu Rwanda, abantu baruzura ndetse bamwe barataha babuze naho bicara. Umuririmbyi Islael Mbonyi yatahukanye ibikombe byinshi by'urwego butandukanye, ndetse yakoze amakonseri ahantu henshi mu bihugu byose, hariho no mu Burundi ndetse no mu Burayi. Umuririmbyi Islael Mbonyi avuga yuko icyambere ari umuryango, kubera ko ngo mu byo bakora byose umuryango uba ukuri hafi. Ngo abantu bobo barashobora gukunda ejo bakakwanka, ariko umuryango wowo mu byo wakora byose, waba ukenye cyangwa ube ugwaye, umuryango ntushobora kuguta. Umuririmbyi Islael Mbonyi akomeza gukora ibitangaza hirya no hino biciye mu ndirimbo ziwe. Reka ikiganiro cy'uno munsi tukigereze ngaha. Ese wawafashijwe na kino kiganiro? Ese ubuzima bwa Islael Mbonyi hasho bwakwigishije? Ese nawe hoba hari ibyo uri kurakora ariko utabona ejo hazaza?
ese nawe wofokasinga pempote uko umeze, pempote baguca intege, pempote uko ibintu bimeze, wofokasinga indoto zawe ukazishyira ku mugaragaro. Aha ni kuri Achieve Your Dream TV. Jya muri komantere wandike igitekerezo cyawe ndetse ukomeze udutera intege kugira ngo ejo nejo bundi tugume tuguha ibiganiro vyiza cyane bishobora gukura hamwe bikagushira ahandi bikagutera intege mu byo uri kurakora. Reka ndabike abantu ndababwira ngo ciao ciao.